ategerezwa kwibaza ibyo rero mutabitoye bitegerezwa kubava mu mwezi kandi twabonye ko ibyo bibazo atamuntu ashobora kubikwishurira mu kibanza sibyo none icyumviro canjemwo haraheze imyaka myinshi canjemwo igihe niga muri école secondaire mu mashuri yo guheza nari mu mwaka wa nyuma niga muri lycée municipal de Gihosha. Twari dufise cours ya economie, twari dufise n'umwigisha mwiza yitwa Emmanuel Yamuremye aho yatwigisha chapitre imwe yitwa le sous-développement. Urumva bavuze sous-développement, Afrique ni continent iri magagi ifise ubutunzi bwinshi, ni umugabane uguma ukene. Aratwigisha rero, aratubwira impamvu turi muri ubwo bukene, aratwigisha n'ingene dushobora gusohoka muri ubwo bukene. Twe benshi twigana vyaratwigishije biradukorako cane, bica bituma duhindura ukuntu twahora twiyumvira. Kera twiyumvira tukanka Burundi, tukanka Afrika, tukiyumvira kuzoja kuba hari y'Iburaya, kuba za Amerika. Ariko ico gihe twumvise yuko ko Afrika itunga, ko Afrika itera imbere, birashoboka. Turavuga ati ahubwo tukwiye natwe kuba ngaha muri Afrika nyene kugira dushobore natwe guterera gukora ikintu kugira Afrika yacu itere imbere. Niyo mpamvu rero mubona twiyumvire buno buryo bwo kugenda twigisha kugira dushobore gufasha abanyafrika bose cyangwa gwaruka gose kugira ruhindura uko twiyumvira kugira dushobore gukora dushira ingufu hamwe hama Afrika yacu itere imbere. Niho wari turamaze kwigisha ugwaruka rutari ruke. Dushaka yuko umunyafrika wese atahura yuko kazoza ka Afrika keza kari mu biganza vyacu, kumumo wese ategerezwa gukora yiyumvira kuri kazoza keza ka Afrika. Natahuye neza yuko Afrika irafise ubutunzi budasanzwe, kandi Afrika n'ubwo ikenye iratungishije ibindi bihugu birateye imbere ku bwa Afrika. Turi kumwe twe twavuye ku Mana. Umaze rero kumenya kuvuye kwavuye ku Mana, ikindi kibazo cyawe wibaza n'iki? Nashaka kumukomera amashyi. Hariho ibintu indwi novuga yuko vyari bikwiye ko umunyafrika wese abazi abafise ku mutima. Icambere, kugira Afrika itere imbere turakeneye ubumwe bwa Afrika. Nukuvuga Afrika tugiye hamwe niyo tuzoba dufise ubushobozi bwo kugira dutere imbere. Ikindi ca kabiri, birakenewe cyane ko umunyafrika wese atahura akamenya yuko Afrika yigenga. Nukuvuga twenyene tukifatira ingingo kuri Afrika yiwacu. Ikindi ca gatatu, birakenewe ko umunyafrika wese atahura yuko muri Afrika kugira dutere imbere dutegerezwa gukorera hamwe. Kuko nitwarindira bajya bazungu nyine ngo tugire ingorane ngo bajya nyene baza kudufasha ngaha, nubundi baca baza nyene wa mukazo, baca baza kandi ntibazodutorera inyishu nziza. Oya, bazotora nyene za nyishu nyene kuguma babandanye nyene batu exploiter kugira babandanye nyene badukoresha ivyo bashaka. Ikintu ca kane gikwiye ko umunyafrika wese atahura nuko tegerezwa gushigikirana mu bijanye n'ubutunzi. Nukuvuga twotezanya imbere. Nzi ko mugenzi wanje canke afise boutique reka nje kumushorera hagati yacu ngato gatezanya imbere. Ikindi ca gatanu, umunyafrika wese ategerezwa gutahura yuko ategerezwa kuzana impinduka aho aherereye. Nukuvuga ifoko ahantu mbandi, societe mbandimo, akarere mba ntumbereyemo, ko ntegereza kugasiga neza gusumba uko jena hasanze. Kenshi rero ibibanga iwacu muri Afrika, ahubwo umuntu umenga baje ahubwo nuko none ibintu uko vyari bimeze. Aha rero hacazamwe no gushinga amashira hamwe atandukanye je nyine iby'ubutunzi kugira ushobore no guha ubuzi abandi.
kandi ngaho nyene tukiri ngaho mu Burundi turashima ubwa payeje ifasha cyane ugwaruka. Ubu gwaruka go mu Burundi kenshi nyine kugira ingorane iyo rutanguye kurondera ingene bashobora kwiteza imbere kuri baca baja muri payeje kabafata mu mugongo hama bakaca babandanya bakora imigambi. Icya gatandatu nico twokwita intumbero. Umunyafrika wese akwiye gutahura yuko ubuzima bwiwe ategerezwa kuba intumbero. Hari ibibazo bitanu nshobora guca nshiramo umuntu wese ategerezwa kuza aribaza, maze bivanye n'ukuntu yiyishuye agaca abishira mu ngiro. Jewe ndinde, navuye he, kuki ndiho, hama nshoboye gukora iki, hama ndiko njahe. Ikibazo ca kane kivuga ati ngo nshoboye gukora iki. Hariho ubushobozi budasanzwe Imana yagira ashira mu muntu wese, aha uwari we wese, umuntu wese uwari we wese arafise ubwo bushobozi Imana yamushizemo, kandi mu gihe adakoresheje ubwo bushobozi nta wundi muntu azoza kandi kubikora ivyo bintu. Hama ikindwi arico canyuma ni umunyafrika ategereza kugira ukwizera. Twizera yuko muri Afrika twaremwe n'Imana, rero iyo Mana ategereza kuyizera. Ya Mana nyene niyo twizera, niyo ya Mana dushira mu bwa bushobozi, niyo ya Mana duha n'inzira dutegereza gufata tukayizerayo. Kandi murazi ko muri Afrika bavuga yuko twizera gose, ko dusenga cyane. Ndababwire iyo turiko turaza kwiga mubifate gose. Ikindi nuko ugwaruka go kwitandukanya n'ibintu byose birushira kubiri n'intumbero y'ubuzima bwabo, kuko iyo bishitse ugwaruka rukaja mu nzira inyuranye n'ibiruteza imbere, ugwaruka rurasubira inyuma ugwago, hanyuma kazoza k'igihugu kagatakara, gutyo na kazoza ka Afrika ugasanga nta gaciro kagifise. Ihangiro ryacu rero dushaka yuko ko umunyafrika wese ahari hose aronka ico afungura, aronka ico yambara, aronka ahaba, yige neza, hama kandi aronke n'ubuvuzi bwiza. Kandi turafise imvo muri rusange mutwaremwe kugira dushe cyubahiro Imana, sibyo? Turafise ikintu vy'ukuri dushaka gusaba amareta yose ya Afrika. Biragoye ko Afrika itera imbere, ko igihugu kimwe kugenda gitera imbere ubwacu, ariko kugira dutere imbere neza na neza bisaba ko Afrika tuba turi hamwe. Niyo mpamvu nashaka gusaba amareta yose ya Afrika bakwiye gushiraho ivyigwa byo kwigisha abantu gukunda ibihugu vyacu, gukunda Afrika yacu no kuyikorera. Umwana bagiye baramwigisha tabo bakamwereka inkomoko Afrika niki, byagenze gute, twavuye he, tuko tujaye Afrika imeze gute. Ujya mwigisha twigishije twe bikaduvyuramo ikindi kintu, tukumva yuko dushaka gukora ikintu ku bwa Afrika yacu. Niko izo nyigisho zigiye zirashirwa mu mashuri. Ibaze rero generation zose zizokurikira zigiye zigira imitima ivuga ati ifoko dukorera Afrika yacu itere imbere, Afrika izocitera imbere mu mwanya muto. Imyaka 5 imyaka 10 tuzoba tugeze kure cyane.